Yesu ashimwe. Amen. Rero Imana ihabwa amashimwe n'icubahiro k'Imana yatugiriye neza ikaduha kuba hano uyu munsi. Rero tugiye gusoma ivyanditswe. Ni bande bakunda ivyanditswe? Tasoma Bibiliya. Tugiye gusoma ivyanditswe hama rero duce turabira hamwe ico biriko biratwigisha. Turaza gusoma mu gitabo c'Abaroma igice c'indwi. Igice c'indwi turaza guhera ku murongo wa 14. Ku murongo wa 14 dushikane ku murongo wa 25. Hama turaza guca dutangura n'igice c'8 c'Abaroma tuve ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Ni vyinshi? Hallelujah. Amen. Dukundi ivyanditswe. Umwigishwa wa Kristo wese agomba gukunda ivyanditswe. Hallelujah. Agomba kugira umuco mwiza cyane kwimenyereza gusoma hamwe no kwandika, akongera akaraba ivyo akuyemwo kandi akongera akabishira mu ngiro. Amen. Rero tugiye gusoma twese tujane kugira ngo dusome igice c'indwi c'Abaroma kuva ku murongo wa 14 dushikane ku murongo wa 25, cyo dusoma igice c'8 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Hama tugende turumviriza ivyo bavugamo. Abaroma igice c'indwi murongo wa 14. Kuko tuzi yuko ivyagezwe ari ivy'impwemu, ariko jewe nganzwa n'akameremere kanje. Nagurishijwe ngo nganzwe n'icaha. Sinzi ico nkora, kuko ico ngomba atari ico nkora, ariko ico nanka akaba ari ico nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba, mba nemeye ivyagezwe ko ari vyiza. None rero si jewe nkibikora, ariko ni icaha kimbamo. Kandi ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje ataciza kimbamo. Kuko kugomba gukora iciza kubana nanje, ariko kugikora ntako. Tugeze ku murongo wa kangahe? 19. Imana ibahezagire. Kuko iciza ngomba atari ico nkora, ariko ikibi nagomba akaba ari ico nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba, si jewe ngikora, ariko ni icaha kimbamwo. Niko mbona ikingera yuko naho ngomba gukora iciza, ikibi kibana nanje. Nezegwa ivyagezwe n'Imana mu mutima wanje, ariko mbona ikindi cagezwe kiri mu mubiri wanje kirwanya icageze cyo mu mutima wanje, kikamfatira miri kuganzwa n'ivyagezwe, kikamfatira miri kuganzwa n'icagezwe kiri mu mubiri wanje, icagezwe c'icaha. Murongo wa 24 uravuga ati, ewe jewe ndagowe, ninde yonkiza umubiri untera urupfu? 25. Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko jewe mu mutima wanje jakariye ivyagezwe n'Imana, ariko mu kameremere jakariye icagezwe c'icaha. Mwumva bitahuritse? Harimwo ibidatahuritse. Icete Paulo yandikiye Abaroma igice c'8 duherero ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Nuko rero ubu abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, kuko icagezwe camwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu cacunguye ngo singanzwe n'icagezwe c'icaha n'icurupfu. Ici vyagezwe bitashoboye gukora, kuko bifise intege nke kubw'akameremere kacu,
Imana yatumye umwana wayo afite ishusho y'umubiri w'icaha kuba ikimazi c'icaha itsindisha icaha kiri mu mubiri. Tugeze ku murongo wa kangahe? Wa 4. Kugira ngo ivyi vyagezwe bitegeka bishikanwe muri twebwe, tutagenda mu buryo bw'akameremere kacu, ariko tugenda mu bwa mpwemu w'Imana. Kuko abaganzwa n'akamere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri, kandi abaganzwa na mpwemu bitwararika ivya mpwemu. Kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivya mpwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Kuko kwitwararika ivy'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ivyagezwe n'Imana, kandi kudashobora kuvyumvira. Kandi abaganzwa n'akameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Ariko mweho ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri, ariko muganzwa na mpwemu. Niyaba mpwemu w'Imana aba muri mwebwe. Ariko iyo umuntu adase mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Niyaba Kristo ari muri mwebwe, umubiri uba upfuye kubw'icaha, ariko impwemu nizima kubw'ukugororoka. Ariko niyaba mpwemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe, iyazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye, izozura n'imibiri yanyu ipfa kubwa mpwemu aba muri mwebwe, kubwa mpwemu wayo aba muri mwebwe. None rero bene data, turi n'umwenda atari uw'akameremere kacu, ngo twitondere ivyako. Kuko namba twitondera ivy'akameremere kacu ntituzobura gupfa. Ariko nimwica ivyo umubiri ukora, muvyicisha impwemu, muzobaho. Yesu ashimwe. Reka tubisengere. Mwami urakoze, turasengeye ibi vyanditswe Mana kugira ngo tubihishurirwe, kandi bihindure ingene tubona ubuzima n'ingene dukwiriye kubaho. Rero turanse igikorwa c'abamugwanizi cose, haleluya, kiza kunyaga gutahura, ariko twirongere gutahura kuva kuri wewe. Turagukomeye amashi menshi, tuguhaye icubahiro, ni mw'izina rya Yesu senze dushima, amen. Rero biciye mw'ibi vyanditswe, amajambo tugiye kuganirako ni amajambo avuga ngo ubuzima bugaragaza akameremere k'Imana. Ubuzima bugaragaza iki? Akameremere k'Imana. Haleluya. Uyu munsi muratekereje cyane, ariko nibaza yuko ivyanditswe biza kuba haguruza. Rero turakeneye bene data kugaragaza akamere k'Imana, une vie qui manifeste la nature divine. Alléluia. Yesu ashimwe. Une vie qui manifeste la nature divine. Kwa Mungu uheze twabonye ingene umuntu ava munsi y'ubuja bw'icaha agacika cyane akaba umuja w'ukugororoka kubwo gucungurwa kwabonetse mu mwami wacu Yesu Kristo. Mu yandi majambo, kubera Yesu yarishe. Alléluia. Amen. Jésus a payé. Twarasomye muri Petero wa mbere igice ca mbere ku murongo wa 14 kumanuka, turabona ingene amaraso ya Yesu Kristo ari igiciro. Haleluya. Amen. N'Abikorino ba mbere igice ca 6 ku murongo wa 20 havuga ngo twaguzwe igiciro kugira ngo dushimishe Imana mu mibiri yacu. Haleluya. Ngo Yesu aratuguze kugira ngo ducike imbohe ziwe, ducike abaja bukugororoka. Hama rero gucika abaja bukugororoka uko ivyanditswe bivuga si ku kagobero, ariko ni twebwe twishira mw'ubwo buzima kubera twatahuye ico Yesu yakoze. Ubu rero tugiye kubona ubundi buryo bwo kuva munsi y'ubuja bw'icaha.
Haleluya. Uburyo n'ubuhe nukutarongorwa na kamere k'umubiri. Iyo umuntu arongorwa na kamere k'umubiri yama munsi y'ubuja bw'icaha. Haleluya. Abari hariya sisiko bondugiriza iyi mikoro gatoya kugira ngo sinkoreshe ingufu nyinshi. Iyo umuntu yama arongorwa na kamere bigenda gute? Abumvise yama munsi y'ubuja bw'icaha. Rero icyo Imana igomba nuko tugaragaza kamere y'Imana. Rero umuntu agaragaza kamere y'Imana n'umuntu yavuye munsi y'ubuja bw'icaha. Haleluya. Yesu ashimwe. Akameremere niki? Iri ni jambo twumvise mw'ibi bintu twasomye, ariko dushaka kwiyumvira ati mbega akameremere niki? Reka nkoreshe amajambo. Ikintu cyose gise kamere. Haleluya. Yesu ashimwe. Ivoka ni voka kubera ifise kamere kiki? Kivoka. Uteye urubuto rw'ivoka ni hami papayi. Hami voka kubera icyatewe kamere yaco niki? Ni voka. Amen. Intama ivyara iki? Intama. Intama nishobora kuvyara akayabu. Kubera iki intama ivyara intama? Kubera muri kamere kayo intama ni iki? Intama ni intama. Biratanguye kuza. Kamere nuwango ni kigize ikintu. Yesu ashimwe. N'umuntu burya afise kamere. Haleluya. Mwari mubizi ko umuntu afise kamere. Hariho kamere y'umuntu. N'Imana irafise kamere. Ariko rero igitangaje ni ingene Imana yaremye umuntu, ariko igashishaka ko umuntu agaragaza kamere kayo. Haleluya. Kandi n'umuntu afise kamere k'umuntu. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero Imana ishaka ko tugaragaza kamere kayo. Amen. Bwira mugenza bati tugaragaze kamere k'Imana. Rero muri ibi vyanditswe turaza kugerageza guhuza ibintu bitatu. Turaza guhuza ijambo ivyagezwe, turihuze n'ijambo kamere k'umuntu, hama turihuze n'irindi jambo rya gatatu, Kristo. Haleluya. Tugiye guhuza ibintu bitatu: ivyagezwe, kamere k'umuntu na Kristo Yesu. Rero duhereka aha ku murongo wa 14. Abaroma igice c'indwi murongo wa 14. Umwanditsi Paulo atangura umurongo wa 14 avuga ati kuko tuzi yuko ivyagezwe ari ivy'impwemu, ariko jewe nganzwa na kamere kanje nagurishijwe ngo nganzwe n'icaha. Ngo kuko tuzi yuko ivyagezwe ari ivy'impwemu, ariko jewe nganzwa na kamere kanje. Imvugo ya Paulo si imvugo itunga urutoki ivyagezwe, ariko imvugo ya Paulo ni imvugo ivuga neza ivyagezwe, kubera ngo ni ivyiki? Ivyagezwe ni ivyiki? Abasomye neza, ivyanditswe ni ivy'impwemu. Yesu ashimwe. Mu yandi majambo ivyagezwe ni ivy'impwemu. Mu yandi majambo ivyagezwe vyavuye he? Vyavuye ku Mana. Haleluya. Yesu ashimwe. Icyatumye Imana itanga ivyagezwe kwari kugira ngo abantu bagaragaze kamere k'Imana. Yesu ashimwe. Nico gituma Paulo agereranya ivyagezwe akabigereranya nawe nyene. Ngivyagezwe n'ivy'imwema, ariko jewe hari kibazo muri jewe.
Haleluya. Ibyagezwe n'iby'inkwema, ariko jewe nganzwa na kamere. Yesu ashimwe. Haleluya. Bamwe ntidukunda kumva ijambo ibyagezwe, kuko iyo uvuze ibyagezwe abantu bumva amategeko, abantu bumva ibintu bibishe. Isezerano rya kino gihe, isezerano rishasha, iri jambo ibyagezwe ntidukeneye kuryumva. Ariko ubundi ibyagezwe ntibyari bibi. Ibyagezwe byari iby'inkwemu, byava ku Mana. Byavuga iki? Ibyagezwe ryari ijambo ry'Imana ryereka umuntu ingene Imana imushaka. None mwumva ibyagezwe byari bibi? Haleluya. Rero hariga umuntu avuga ati wewe uri umunyamategeko, uri umunyavyagezwe, wamushaka kuzana amategeko, uri agakizwa kawe n'ak'ivyagezwe. Haba hariho gutahura kutariko ijambo ivyagezwe. Ubundi umuntu ari komplike, uzumubwira turi komplike, mugabo ntumubwire ngo ariko azana ivyagezwe, kuko ivyagezwe bivahe? Biva ku Mana. Umuntu niyo ari dire adashoboka, adahetwa, numubwira ati kura amategeko kuri we yari dire. Mubwira ati ebana wewe urabangamye. Ariko ivyagezwe apana gupfa kuvuga ivyagezwe, kuko ivyagezwe c'était la parole de Dieu. Byari ijambo. Ivyagezwe byarimo ingene umuntu akwiye kumera hano ku isi. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi ikindi, ivyagezwe burya byari bifatanye n'umugisha. Muraza gusoma mwandike Kuvayo igice cya 15 umurongo wa 26. Imana ibwira Mose ngo nimwagira umwete wo kugira gute? Nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mugakora ibitunganye mu nyonga hiwe, mukumvira ivyagezwe vyiwe, mukitondera ivyo yihanikirije vyose, nta ndwara, haleluya, nta ndwara zizoba muri mwebwe nk'izo nateje abanyegiputa. Haleluya. Kuko ndi Jehova Rafa, ndi Imana ibakiza indwara. Ngo nimwagira umwete wo kugira gute? Kubaha Uhoraho. Ngo ivyagezwe byari vyiza, ndetse byari bifatanye n'umugisha. Yesu ashimwe. Byari bifatanye n'umugisha. Nico gituma uyu munsi imibereho yawe ishobora kuba imeze nabi, shaka uri kurarira ngo burya iyi mibereho yawe imeze nabi ugomba gukizwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo ivyagezwe cyari kigereranyo c'agakiza, kuko byari bifatanye n'umugisha. Rero igihe ubabaye, igihe imibereho yawe itameze neza, igihe uri kurarira uvuga ati je nibigenda byaranse, barandoze, barantanze, nta muntu yagutanze. Sinzi ko ari amajambo yiwanje, ariko burya icatwishe muri kahise zari inzira zacu. Aka kantu uriko ibyagiye bitwica zari inzira zacu. Haleluya. Mbega nivyo imibabaro twagize, ivyatubabaje muri kahise, ivyago twagiye duhura navyo, amakuba n'ingorane twagiye duhura navyo, vyari ibintu biri ku nzira yacu. Byari ibintu bihwanye n'ubuzima turiko turabamwo. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ukeneye kuba mu buzima buhindutse, ukeneye guhindura, kuko hari ibiri mw'inzira y'umwiza, ariko hariho n'ibiri mw'inzira y'umuco. Haleluya. Ukeneye kuroranirwa, ukeneye
inzira y'ukuroranirwa no guhindura inzira. Inzira y'ukuroranirwa no guhindura inzira. Yesu ashimwe. Shaka kumbwira ati jewe nibigenda raba inzira yawe. Icyo nzi neza nuko ijambo rimbwira ngo Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo uri mu nzira yo hari ubugingo. Haleluya. Bigeme muri mu nzira yo ntimuzohusha abagabo. Nibyo. Basore muri mu nzira yo ntimuzohusha abagore. Je naraswe guhusha umugore. Kwa nagenda nkibaguzwa. Ninyegeza inyuma y'amaporutayi. Wabaho yinjiye, wabasohotse. Inyuma y'ibiti, inyuma y'amazu. Mwemu yararambye ati peti icara hasi. Guma mu nzira yo. In the right way. Guma mu nzira yo. Umugeni wawe ari mu nzira yo. Haleluya. Iri mu nzira yo. Yesu ashimwe. Niwifatanye n'utizera. Hari uwizera mu iyo nzira. Yesu ashimwe. Niwifatanye n'utava ku Mana. Hari uva ku Mana mu iyo nzira. Haleluya. Rero icyagiye cica abantu ni inzira zabo. Yesu ashimwe. Ni inzira zabo. Ariko uyu munsi hariho n'abari mu ishengero burya uzosanga batunga urutoki Imana. Imana iri komplike, oya Imana ntiri komplike. Byase kuhinduka ronderera ahandi. Ako nutunga urutoki Imana. Yesu ashimwe. Abantu vyangira bagatisha ku Mana. Ngivyo Imana idusaba n'amakuba. Imana ntidusaba amakuba. Ahubwo idukura mu makuba. Urumva uko kuvangirwa. Imana idusaba amakuba. Imana ntidusaba amakuba. Haleluya. Ni Imana idukura mu makuba. Ivyo Imana n'amananiza. Ibiramananiza ahubwo Imana igira gute? Iravyorosha. Imana ntidusaba amananiza shengero. Hindura imvugo, uhindura ingendo uvuga, uhindura ingendo yawe. Ivyo Imana biragoye, urabona ntawo bishobora. Uwo muntu avuga gutyo uzoza urarokira gato. Ntaza kwanduza ayo majambo. Hariho n'abava mu ishengero bakaja mu vyaha. Wabegera ukabaza ati mwene data none usigaye urihe? Ivyo Imana vraiment abana sanze inzira y'Imana si ya bose. Si ya bose. Imana nigira nkuzi. Haleluya. Rero abantu bashaka kujustifya imibereho yabo itari mu murongo mu gutunga urutoki n'Imana. Ariko Paulo n'akarorero keza avuga ngo ivyagezwe n'ivy'inkwemi. Ariko ikibazo kiri muri jewe. Yesu ashimwe. Ikibazo none kiwawe kirihe mweneta? Naba ku murongo wa 14 ingene Paulo avuga. Ngariko jewe ngazwa n'akameremere kanje. Nagurishijwe ngo ngazwe n'Imana. 15 Sinzi ico nkora. Kuko ico ngomba atari ico nkora. Ariko ico ntanga akaba ari ico nkora. Ariko ko nkora ico nagomba mba nemeye ivyagezwe ko ari vyiza. Mwumva Paulo hari umuntu atunga urutoki. Oya tuvugana ukuri. Mwumva Paulo atunga urutoki ndi wenyene. Ariko uyu munsi burya Imana idufashe. Haragira n'igihe abantu bavuga ngo naka ni watuma natera imbere mu vy'Imana. Naka niwe yankuye mu mpwemu. J'avance bien. Ankura mu mpwemu. Amuntu yo gukura mu mpwemu sha. Oya.
burya ikigenda cica ubuzima bw'Imana mu muntu ni ukugenda utunga urutoki. Uyu munsi tugomba kwihana kugenda dutunga urutoki. Naka niwe mbuza gusenga, papa yambujije gutera imbere ko yanyenyeye ko nja kwishengero. Umukristo ntatera imbere kubera aza mu ishengero. Umukristo atera imbere kubera azi icari, kandi icari ntakiri ari hano. Icari ari muri toilette arakiri, yinyegeje munsi y'igitanda arakiri, ari mu ishamba arakiri. Reka gutunga umuntu urutoki. Haleluya. Reka kwagiriza abantu. Ikiriko kirica ni ugutunga abantu urutoki. Pawulo avuga ati ivyagezwe vrema biri perfect, ariko jewe ndi umuja wa kamere, naguriwe kuba umuja w'icaha. Gomba gukora iciza ariko abiwezekana biranka. Ese twese twovuga ati biranyanyira, birangora, ndakeneye umfasha. Apana mama wawe, apana mwene data, yaranzitaje gushikaho naciye numva deguye ivy'impwemu. Imvugo nk'izo tuzicike ko bene data. Haleluya. Yesu ashimwe. Sinase ko umuntu yokwitaza, ariko umuntu Yesu yabwiye abayuda bari bamukikuje, arababwira ati ibya Kayisari mube Kayisari, ariko ivy'impwemu bifise umurongo wavyo. Bifise umurongo wavyo. Umugore mwashwanye, ivy'impwemu bifise umurongo wavyo. Umugabo yagukoroze, mugabo garuka hano uvuga ati hari umurongo w'ivy'impwemu. Yesu ashimwe. Ubundi urugo, reka twinjire no mu rugo gato. Sinkase. Urugo ntirushobora gutera imbere igihe umugore yagiriza umugabo, canke igihe umugabo yagiriza umugore. Ivyo bintu je Imana yarabimbujije. Kuko utangiye kwagiriza umugore buryo abakunaniye rega. Ko ndavugana n'abagabo. Mwosubiramo abakunaniye. Kandi ucugenda uvuga ati jewe yananiye. Ako ni Imana ntinezerwa iyo umugabo avuga gutyo. Umugabo nakwiye kuvuga ngo umugore yananiye. Erega abagore n'abana beza. Abagore Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Reka kwagirizanya. Yesu ashimwe. Igihe habayeho kugongana, umwe wese agomba kwicara akaraba ati mbega kuriya gusekana nta kantu nagobetsemo jewe. Mugabo ko wagobetsemo nushaka kukabona, agomba kubona kundi yagobetsemo. Bugiye abamubona kundi yagobetsemo ntibizogenda neza, aca kunanira, ugaca ugenda uvuga ati yarananiye, ntashoboka. Imana ntiyaguhaye udashoboka, arashoboka, gusa yakunaniye. Oya nivyo, hari abantu batavyorosha. Mugabo uri umugabo nta excuse ufise. Ca bugufi, urambarare, usenga Imana, uririra Imana, kugira umugore ntakunanire. Erega ikibazo gihari, burya nivyo mugo nacenja mu vy'urugo, jeunesse, excuse-moi. Reka tubivemo. Burya uririra Imana vyose birashoboka. Sabadamu bakwiye guca bugufi gusa munsi y'abagabo. Burya n'umugore birashoboka ko anyenyekea. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo ugiye hasi nk'umugabo birakunda.
reka iki kicigwa nitukibandanye. Ariko bivuye ku kireka gutunga urutoki. Nakasu yakuje gutera imbere. Nakasu watuma udakura mu by'agakiza. Si papa wawe, si mama wawe akubuza kuja kwishengero. No! Hallelujah! Subira inyuma uvuga ati Mana ndananiwe. Ugiye umuntu atanguye kuvuga ngo ibintu biba byakemutse. Mana ndananiwe, yambwiye uku, imeze uku, twahuye yambwiye uku. Senga. Imana, hamagara Imana. Ako kanya Imana irakuzuza. Ako kanya Imana iza kumanura bimwe byagutsitaje ishire hejuru ubundi buzima. Yesu ashimwe. Ishire hejuru ubundi buzima. Tugomba kugaragaza kamere y'Imana. Pawulo avuga ati ni icyaha kirihe cimbamo. Hallelujah. Ku murongo wa 17 Pawulo avuga gutse ku murongo wa 17 ngo none rero si jewe nkibikora ariko ni icyaha kimbamo. Amen. Umanutse no ku murongo wa 20 ngariko ko nkora ico nagomba si jewe nkibikora ariko ni icyaha kimbamo. Hallelujah. Rero kugira twavanse bene data, aha ku murongo wa 18 dusome ngo ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje ataciza kimpamwo, kuko kugomba gukora iciza kubana nanje ariko kugikora ntako. Ubundi igihe Adamu yakora ivy'Imana idashaka, hari ikintu yatakaje. Muri we hajeho ubuzima bwo kutumvira Imana. Nico gituma Pawulo ari mu nzira yo, kuko agera havuga ati nicyaha kimbamwo, nanje amakosa nkora, amayere nkora arandengeye. Ngomba gukora iciza, ariko iciza ngomba gukora sico nkora, nkora ikibi, ariko nicyaha kimbamwo. Rero igihe Adamu yava ku Mana mu muntu, hari ikintu catakaye. Hari ikintu catakaye. Murabizi birivuga ngo uwo muntu yarapfuye. Imana yambwira ati niwakora ibidahwanye n'ivyo ndagushaka ko uzopfa. Rero Adamu amaze gukora ibihushanye n'ubugombe bw'Imana, muri hari ikintu catakaye. Ugukora iby'ubugombe bw'Imana byaratakaye. Yasigaye ari umuntu w'akameremere k'umubiri. Ico gituma Pawulo avuga ku murongo wa 18 ngo mu kameremere kanje nta ciza kiriyo. Rero iciza cavuye mu muntu igihe Adamu yacumura. Hallelujah. Rero iciza aribwo bushobozi bwo gukora ibihwanye n'ubugombe bw'Imana kimaze kuva mu muntu, umuntu yasigaye ari uw'akameremere k'umubiri gusa. Yesu ashimwe. Iyo bavuze umuntu w'akameremere gusa cyane bavuze kamere k'umubiri, mwumvike. Pawulo avuga ati mu kameremere kanje nta ciza kiriyo. Umuntu w'akameremere k'umubiri gusa, uwo muntu agizwe n'iki? Hari ibintu bibiri bigaragara mw'iri jambo akameremere k'umubiri. Kuko ujya igihe Adamu acumura, hari ikintu cavuye mu muntu. Umuntu acasigarana ibintu bidakwiriye. Ico gituma Pawulo atagiriza umuntu, mwavuga ati hari ikintu mbuze. Yesu ashimwe. Hari ikintu mbuze. Ubundi Imana yaremye umuntu akwiriye. Mwitanguriro igice ca mbere umurongo wa 26 ngo tureme umuntu ameze gute.
mw'ishusho yacu ase natwe. L'homme était complet. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero iyo bavuze kameremere k'umubiri n'umuntu, c'est l'homme charnel mu gifaransa. Il est charnel, ngo n'umunyamubiri, n'umuntu akoreshwa n'ivyo yiyumvira hamwe n'umubiri, ngo muhemu ntarimo, akoreshwa n'iki? Ivyo yiyumvira n'umubiri. Yiyumvire kugukubita ikofi aca gukubita ikofi. Erega niho hatanguye yuko duhura n'umuntu nkamubwira ngo yambaye neza kandi je mbona ko yambaye nabi. Ayo n'amajambo y'umubiri. Ubujyajya burya n'umuntu w'umunyamubiri, l'homme charnel. Aho duhura nkakubwira ati yo uraberewe ntuze we, ariko jewe ndabona ko utabereye n'ubujyajya. Haleluya. Niho havuye yuko umuntu ashobora kwanga uwundi atacamuhoye. Burya hari umuntu akwanga kubona ugenda gusa. Ntimuravuga n'ijambo ryawe ntarumva ingene uganira, mugabo akavuga ati muri we akabaza ati urya muntu ndamwankagaye. Murabona uyu muntu ingene urya muntu ndamwankagaye. Ivyiyumviro n'umubiri. Aho wanga umuntu kubera yirabura gusa, umva udasi ikibazo. None abantu birabura wewe ubankirike. Aho wanga umuntu kubera ari muremure cyane, kubera wowe ukeneye umuntu ari mu ayene apima imetero n'inusu. Aho wanga umuntu kubera ingene atambuka, ibyo ni ibintu byo mu mubiri. Ishari. Haleluya. Aho umuntu igihe abandi bamubwiye ko aberewe, wewe ugerageza gutaha umukoroye. Gutaha ugize gute? Simbega burya aho wabonye izo muzu zijanye kamere. Ishari. Ivy'isoni nke. Ubundi bene data, naho tutovuga vyinshi, Imana ikene ko tugaragaza kamere kayo. Haleluya. Iki kintu gitane kandi uzucige kuzukirondere. Imana ishaka ko tugaragaza kamere kayo. Icatumye Imana itangira ivyageze ukwari kugira ngo abantu bagaragaze kamere kayo. Imana nikene kugaragaza kamere k'umubiri, ikene kugaragaza kamere kayo. Ubundi Imana yaduhaye agaciro bene data. Bibiliya igeraho iri kuvuga ivy'akamere k'umubiri, avugamo ivy'isoni nke. Haleluya. Ariko Imana ikene ko tuba mu bishimwa, tout ce qui est honorable. Apana honorable mu Kigobe. Yesu ashimye. Abantu bashimwa mu byo bavuga. Haleluya. Hari ivy'isoni nke igihe umuntu yama avuga ubujambo bwo oya Yesu kamere y'Imana kuko umuvuga ubujambo uvuga abandi. Ibyo ni ivy'isoni nke. Yesu ashimwe. Ariko Imana ikene ko twikwiza. Ngira mukenza bati tugomba kwikwiza. Ujya kuvuga abandi no kwikura impuzu. Uzinguri kukura impuzu mwene data, mugabo uri kurikura impuzu. Ariko Imana ikene ko twikwiza. Yesu ashimwe. Muri kamere y'Imana harimo kunezererwa abandi. Haleluya. Mu muntu w'ubwenge no mu mubiri gusa niho havuye kwihora.
ikamusubiriza mu nkoko. Mu muntu w'ivyiyumviro no mu mubiri niho hava umuntu, aho umuntu ashobora gushavura utazi ikimushavuje, nawe nyine atazi icaba. Hari umuntu ashavura amasaha 28 ku masaha 28, 24 48 ikinjiramo, 72 ikinjiramo, umuntu ashavuye kandi akanezerwa n'iryo shavu. Nimba ruhande y'imeza ugasanga aguma kubita. Yesu ashimwe. Wagerageza no kumuvugisha akagutera imiragwe, akagenda gukubisema kandi takene kamere y'Imana. Haleluya. Imana ikeneye abantu banezerwa amasaha 28 ku masaha 28. Birashoboka cyane no gushikuza, birashoboka. Imana iguhezagira. Naho 24 wabona igiye kwinjiramo, Bibiri ivuga ngo ntirirenge. Haleluya. Kandi kugira burya ntirirenge ukiratse, si ukuvuga ngo nimba twagirana ikibazo n'umuntu kanaka rirenge aje kumbwira ati bihere. Oya, we gomba kurara uvuga ati ibi bintu ntibishoboka, so kurara gutya. Kwa kane naje mu masengesho ngaha mfise akabazo, aguma numva umenga kabisa notunga urutoka umuntu. Mubasinze ukuntu asose ngiye hariya inyuma, babwira Imana ati Mana je vraiment ndumva nameze neza. Nkuko kuvuga gutya Imana yumva isengesho ryanje. Ngarutse mu masengesho ndacana akariro, sinzi ngene nacanya akariro, ndacana akariro. Haleluya. Yankwe yari kishira mu buca, sinzi yo yagiye. Haleluya. Ntangura gutazira, ntangura guhimbaza. Nta muntu yaje ngo dutunganye. Haleluya. Mwe yaraje ndasenga, Imana inkirira neza. Nurindiriye ko aza ngo mutunganye. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Mu muntu w'ivyiyumviro n'umubiri niho hava kumva ko umuntu akomeye gusumba abandi. Abantu bagwaye ko kagwara ko mu mubiri, aho ahari amabona yuko abantu bose ari bato. Uragwaye, keneye gukira. Kuko burya kamere y'Imana nigiye pempoti ivifise, pempota wavukiye, pempoti igihagararo ufise, wama wumva uri mu bandi. Bene data, burya umunezero uri mu bantu. Erega nawe uzohurira n'Imana ngo ngiguhe kwisanzura, ja mu bandi wisanzure. Yesu ashimwe. Iyo ngwara ndi mu bantu bayigwaye, yo kumva yuko ndi umuntu akomeye, ugaca usanga ku ishure kuri kaminuza cyangwa muri secondaire ugasanga ndahantu ku ruhome meze gutya, kugira ngo abantu babone ati abantu jya mutipe ni gwitaha kweli. Ako nari ngwaye, ase complexe ko impressiona abantu kuja ku ruhome. Oya, ja mu bantu. Erega amahera, none amahera nibiki? Nidukeneye amahera bene da mwisi. Imana yambwira ati Pio, tu n'as pas besoin de l'argent. Nukuri kandi atani igihumbi nifiti. Ubwo Imana ikambwira ati ntukeneye amahera, ukeneye jewe. Ari abantu bazi ko bakeneye amahera mwisi. Na amahera ukeneye sha. Amahera urayagira ugasanga ifiriti ntayujya. Iyo byahindutse pesa urayibona ngaho ugasanga urikije umucokeje. Yesu ashimwe. Imana yabimbwira ati samahera ukeneye jewe. Yesu ashimwe. Dukeneye Kristo Yesu, dukeneye umwami w'abantu, dukeneye umwana w'Imana
aje muri wewe wumva uhaze. Nukeneye amahera ngo wagukigwe, niwe gusa kwagukigwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Paulo yari karerekana ikibazo afise, raba ingene aheza aha ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 24 agera hagati, ewe cewe ndagowe. Ujya umuntu w'ivyiyumviro n'umubiri aragowe, ndagowe. Ninde yonyiza uyu mubiri untera urupfu? 25 Imana ishimwe kubwande, kubwa Yesu Kristo umwami w'abami. Imana ishimwe kubwa Kristo Yesu. Haleluya. Imana ishimwe kubw'umwami wacu. Ewe cewe ndagowe, ninde yonyiza? Yesu ashimwe. Ninde yonyiza? Burya guhemana rega birakwica n'amagorwa. None uhemana burya woryoherwa. Utanezererwa ivyiza mu bantu, nawe ntuzigera unezerwa. Wamana amagorwa. Iyo utagomba guharira uwakubwiye nabi si wapfa, niwe uri kurapfa. Wamana amagorwa. Iyo wamana ishavu ridahera, mbega nindapfa n'uwushavuriye? N'amagorwa wamana. Mbega ni kubera iki abantu turi muri Kristo Yesu tutaciba? Abiba Imana ibababarire. Kubera iki tutaciba? Burya kugira wibe ni wa muntu wije yiyumvira n'umubiri. Kuko amahera guciye imbere uvuga ati yatore. Umuntu w'ubwenge n'umubiri. Mari ariko kububaha Imana amahera aje, ubwenge buvuga ati wayabonye, umubiri ati nayabonye. Ubwenge turayatora cyane nayo ntora. Ariko kubera twubaha Imana, mpwemu yera akavuga ati ntayo utora. Yesu ashimwe. Haleluya. Nitukira abantu b'akameremere ku mubiri. Tugomba kugaragaza kamere y'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo. Ico gituma mu gice 8 twatanguye tuvuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzogira gute, nta rubanza ruzobatsinda. Abari hehe? Abari kiriri, abari muri ministeri dokwa, abari muri biro, abayarondeye bakayabona, abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Ku murongo akavuga ati kuko ikingera camwe mu bugingo cacunguye, ngo singanzwe n'ikingera cicaha n'icurupfu. Ariko ndagomba ko tuja ku murongo wa 3. Abaroma igice 8 umurongo wa 3. Tugomba tugerageze gutahura umurongo wa 2. Ngo kuko icagezwe camwemu, aha n'umurongo wa 2, w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu cacunguye, ngo singanzwe n'icangeze cicaha n'icurupfu. Umurongo wa 3 turabe rero ingene vyagenze. Gici vyagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubw'akameremere kacu. Imana yatumye umwana wayo asisho y'umubiri w'icaha kuba ikimaze icica itsindisha icaha kiri mu mubiri. Ngo itsindisha ya ngorane ya Paulo, itsindisha icaha kiri mu mubiri. Ubundi nidukene hariyo speculation ivuga kubohoka.
ugasanga haje amamobilisation abwira abantu ati kaze dutangura séance de délivrance uyu mwanya. Ababoshwe n'abapfumu, ababoshwe n'abarozi, ababoshwe n'amangetengete, ibi bintu byose biratungana. Yesu ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Cyane abantu ugasanga biruka ku bapfumu, kuraguza, uburozi. Burya Kristo Yesu igikorwa yakoze ni igikorwa kidukura munsi y'umuvumo. Hallelujah. Ni igikorwa kidukura munsi y'umuvumo. Ngici byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubw'akameremere kacu. Ngimana yatumye umwana wayo asishusho y'umubiri w'icaha kuba ikimazi c'icaha itsindisha icaha kiri mu muntu. Uyu murongo sinzi ko tuwumva ariko utangura werekana yuko ici byagezwe bitashoboye gukora. Ni ukuvuga ngo bivanye n'ingorane y'umuntu asigaranye ivyiyumviro n'umubiri, kuko gukora ubugombe bw'Imana byaragiye asigara ari umuntu w'umubiri. Turabona Paulo kavuga ati ewe jewe ndagowe. Imana no mu gukemura ico kibazo c'akamere k'umubiri yabanje irungika ivyagezwe. Ico gituma twatangwe twumva Paulo avuga ati ivyagezwe n'ivy'imwe mu mugabo jewe ikibazo kiri hari icaha kimbamo. Rero Imana yarungitse ivyagezwe, ariko aha birivuga ngo ivyagezwe ntivyashoboye gukiza umuntu kuko vyagize intege nke. Intege nke par rapport y'iki? Kameremere, wumva umuntu wa kameremere atari danger. Ni danger. Burya umuntu wa kameremere n'uwo mugorwa wa mbere umuntu abaye kubw'akamere k'umuntu, we mugorwa wa mbere abaho. Saya Paulo. None ahantu n'ivyagezwe vyabaye ivy'intege nke. None ivyagezwe vyavuye. Ariko entre twumvise ko ryari ijambo ry'Imana rivuga ingene umuntu ategerezwa kuba ameze. Rero imbere y'akameremere ivyagezwe ku munzane vyagiye hasi. Ariko Imana ishimwe, Bibiliya irambwira ngo ivyagezwe binaniwe Imana irungika umwana wayo. Hallelujah. Ngo kuba ikimazi c'icaha. Mu yandi majambo iyo bivuga ngo Kristo Yesu ngo yacitse ikimazi c'icaha, bisigura yuko mu kimazi ca Kristo Yesu, hallelujah, hasohotsemo ijambo rivuga ngo kubizera ntibakiri munsi y'ubuja. Hallelujah. Kuko Kristo Yesu yabaye icungu. Imana avuga ati mw'uwo mubiri wiwe kuko abaye ikimazi c'icaha. Hallelujah. Ukuganzwa n'icaha kubagiye kwizera kurakuweho biciye mw'iki kimazi c'icaha. Yesu ashimwe. Nguko ukuntu twinjira mu kugaragaza akameremere k'Imana biciye mu kimazi c'umubiri wa Kristo. Ubundi aho bipfira hari igihe abantu tuba turi mu ishengero ugasanga umuntu ni wa wundi ya mahera twavuga amuca imbere, arya mahera yanduye n'ayatanduye. Uzoza arya mahera atanduye gusa, ayanduye uyareke. Rero burya imbere y'ikimazi c'icaha, iyo umuntu aje kuri Kristo Yesu atamafyeri afise, kwa abantu baza kuri Kristo Yesu bakaza bafise amafyeri, imbere ya Yesu uzana amafantezi, uzana amafyeri. Rero iyo uje kuri Yesu atabuntu bw'iwawe uzanye, ukaza utaje kunezereza uwo mwazananye canye umuntu, ukaza atari kubera inyungu wabibonyemwo, ukazana umutima wigaye. Hallelujah. Ukazana umutima ubabaye, ukazana umutima watahuye kandi wamenye yuko
uwo mutima udashobora kwikiza, uri mu buja bw'icyaha, uri mu buja bw'urupfu, ukaza ufise uwo mutima, Imana kubw'uwo mutima, umutima ubabaye shengero, Imana ntizowirengagiza. Ikibazo tuzana imitima y'amafyeri, imitima y'uburyarya, imitima ibintu turimo si ibintu biharawe, si vya kino gihe. Zana umutima, Imana ibonye uwo mutima. Haleluya. Icya kabiri, kubw'agaciro kari mu kimazi cya Kristo Yesu, no kubw'uburemere n'ingene Imana iha agaciro ikimazi cya Kristo Yesu, bivanganye na wa mutima, hari ikintu gikoreka mu muntu. Mbwirira mugenzi wawe ati hari ikintu gikoreka mu muntu. Hari ubushobozi bukorana n'umutima wihanye hamwe n'ikimazi cya Kristo Yesu. Nicyo gituma mu murongo wa 2 havuga ngo ngikingera camwe mu bugingo carancunguye. Yesu ashimwe. Connection y'umutima wihanye, uciye bugufi, ubabaye, urondera Imana n'ikimazi cya Kristo Yesu. Haleluya. Ituma haba ububasha mu muntu. Iyi equation cyane ibi bintu ingene bigenda ntavyo twosigura ngo tubishobore. Haleluya. Iyi sirikwi iri hagati y'umutima uje kwihana n'ikimazi cya Kristo Yesu, kuko bivuga ngo instantanément, ako kanya hari ikintu umuntu yakira. Icyo kintu umuntu yakira hakuba Roma igice 8:2 Bibiliya kivuga ngo ni cyagezwe camwe mu bugingo bwo muri Kristo, ngo icyo umuntu yatakaje kigatuma umuntu aba uw'akamere k'umubiri, kigatuma umuntu asigara ari ubwenge n'umubiri. Icyo iyo umuntu yihanye kubw'ikimazi cya Kristo kiragaruka. Hari mwe mu bugingo aza kugucungura. Yesu ashimwe. Hari mwe mu bugingo aza kugucungura. Rero uyu mwemu iyo ageze muri wewe, birashoboka yuko ugaragaza kamere y'Imana. Amen. Birashoboka kugaragaza kamere y'Imana. Nico gituma Yesu yabwiye intumwa ati nimwakundana niho bazomenya ko muri abigishwa banje. Jésus nous encourage. Ubundi abantu badasemuye mu w'Imana ntibashobora kugaragaza urukundo. Mbega ninde akubuza kuvuga abandi nabi? Ninde akubuza gusa umanura abantu hasi, wacira hasi? Ni mpwemu w'ubugingo. Ni wakubwira ati amara uri kuri kwegera amagorwa. Haleluya. Ninde gukura mu byisoniye? Ninde gukura mu busuma? Ninde gukura mu busambanyi? Ninde gukura mu rwango akagukura mu kuja kuraguza, akagukura mu kuja mu bapfumu, akagukura mu rwango rw'ubusa, akagukura mu kwihora? Ninde gukura mu by'akamere ku mubiri? Ni mpwemu w'Imana yaje kuba muri wewe. Abaroma igice 8 umurongo wa 5 n'uwa 6 raba ivyo havuga. Romains 8 verset 5 ngo kuko abaganzwa n'akamere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri, ariko abaganzwa na mpwemu bitwararika ivy'impwemu. 6 kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivya mpwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Dusimbire kuri 12 kugira turangize. Ngo none rero bene data, turi n'umwenda, mu yandi majambo turi n'ideni, atayirya kamere kacu ngo twitwararike ivyako. 13 kuko namba mwitwararika ivy'akameremere kanyu nimuzobura gupfa.
ariko nimwica ivyo mpwemu, nimwica ivyo umubiri ukora, muvyicisha impwemu, muzobaho. Kugaragaza kamere y'Imana ni igihe ugenda wica ivyo umubiri ushaka, uvyicisha mpwemu. Ubundi icaha ni iki bene data? Icaha ni ivyo bintu vyose dushaka mu uyu mubiri binyuranye n'ivy'Imana igomba. Rero Pawulo avuga ngo ntituri n'umwenda wo kumvira ivy'akameremere, ntituri oblige. Haleluya. Ariko turi n'umwenda ngo imbere y'Imana dufise ideni ryo kwitondera ivy'ampwemu, ntidufise ideni ryo kwitondera ivy'akampere. Dufise ideni kubera iki? Kubera twahawe mpwemu yera. Ubundi nimba Imana yaguhaye mpwemu, ideni ufise ni ryo kumvira mpwemu yera. Vuga ati mfise ideni ryo kurongorwa na mpwemu. Iryo deni dufise. Voilà notre obligation. Dufise ideni ryo kumvira ivyo mpwemu avuga. Rero bya bindi byose twavuga turiko turarangiza, reka tugende tuvyicisha mpwemu. Haleluya. Yesu ashimwe. Aya majambo ndarakunda, aranyubaka, kuko hari abantu bibaza yuko iyo umuntu akijijwe kamere k'umubiri gaca kahava. Ni kahava. Yesu ashimwe. Twari tubizi. None ni kama kawe. Kwankana, urwango, ishari, inzigo ni ibintu mugendana muri wewe. Yesu ashimwe. Biba muri wewe. Mugabo Imana yagucunguje kuguha mpwemu. Haleluya. Kugira ngo ntube victime ya kamere k'umubiri, Imana yaguhaye mpwemu. Rero igihe utari kurarongorwa na mpwemu, uri kurarongorwa na kamere kajana mu rupfu. Rero ukeneye ubuzima bwagutse, imibereho inezerewe, kuba ukubwe neza, kuba uryoherewe ubuzima, kuba wumva by'ukuri isi utayikoreye, utari mu makuba, kuba uri kuragaragaza kamere y'Imana n'igikorwa ca mpwemu yera. Ibikugerageza biraza, mugabo ugaca uhindukira ugakora ivyo mpwemu akubwiye gukora. Ntukore ivyiyumviro n'umubiri bikubwiye gukora. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Rero birashoboka ko tugaragaza kamere k'Imana ngaha kw'isi. Ni bande bizera ko bishoboka? Haleluya. Twitondere, dusideni ryo kwica ivyo kamere gashaka, tuvyicisha mpwemu kugira ngo tubeho. Dukomere umwami wacu amashi menshi. Abaririmbyi barashaka kuza kugira ngo badufashe. Natwe ishengero turashaka kuvyaguruka. Haleluya. Yesu ashimwe. Igihe kimwe naganire n'umuntu araho arambwira ati ndakunda Kristo, ndakunda Imana, nta busambanyi nigeze njamwo, ibitwara abandi basore ba kino gihe jewe ntivyigeze bintwara, mugabo bivanye n'ingene nakuze mfise ishavu ryinshi. Arambwira ati ndakene mukozi w'Imana usengere. Nta kindi twaganiriye atari aya majambo. Namubwiye aterega uyu munsi ntidushobora gusenga ngo kameremere kawe gasohoke. Oya. Ntidushobora no gusenga kugira ngo ishavu nirize rigaruke muri wewe. Aha mbandi ko ndakwigisha ibinyoma. Ndamubwira ati burya urakeneye ingene utareponda kuvyishavu. Haleluya. Hari igikorwa cyangwa muri wewe gituma iryo shavu ritagukoresha, mugabo ugakoreshwa n'ivyamwe. Arambwira ati umbwiye ukuri. Yesu ashimwe. Rero bene data, ntidukeneye ama deliverance kugira ngo tubohoke kuba tugiriye nabi.
Haleluya. Nidukeneye abadusengera ngo tubohoke mu bapfumu twagendeyemo, kugira ngo tubohoke kuvuga nabi, tubohoke gutsitaza abandi, tubohoke kubwibone. Oya, dukeneye guha ikibanza mpwemu w'Imana. Rero turagiye gusenga. Haleluya. Utuze ibiganza byawe, shira ibiganza byawe hejuru. Wisenge. Ariko wimvira ngo urakeneye umuntu agusengera ku by'imivumo kanaka. Ukeneye gutahura yuko Kristo yacitse ikimazi cy'icyaha kugira ngo uve munsi y'imivumo yose, ucike uwidegenja. Ndagomba wisengere. Ushobora kuba wumva mu buzima hari icyagutsitaje, ukeneye ko haza umuntu ngo mutunganye, ariko igikorwa cya mpwemu yera nicyo kikubohora. Shaka ntihagire umuntu asamara, ariko duciye bugufi wiyumvire. Aya majambo n'amajambo akomeye. Shaka wavuga ati jewe ndagowe, shaka gukurikira Imana bikanka, nisanga mu busambanyi, nisanga mu bubeshi. Emera igikorwa cya mpwemu yera mu buzima bwawe, reka kuzuza amahoro. Ndavuze ati reka akuzuza amahoro. Uzuza amahoro ma. Reka amahoro ya mpwemu agende ku bantu bawe, amahoro ya mpwemu yera. Ushobora kuba wumva ukunda umwana mugabo ukumva wamana ishavu, reka wakira amahoro ya mpwemu yera. Turagiye gusenga. Abantu bama bumva bashavuye, ndumva twosengana. Wama uboshwe n'ishavu utazi ico rivako. Misi yose umunsi urahera n'undi munsi urahera, ukumva urabihiwe, kumva ntiwikunze, ukumva wanka abantu. Akira amahoro mu izina rya Yesu. Reka uruzi rw'amahoro rutembe mu mutima wawe. Akira widegenje wa mpwemu mu izina rya Yesu. Ukeneye kuja hanaka, ariko mwiki kibanza yere, akira umwidegenzo. Hari mpwemu y'umwidegenzo. Ububasha bwa mpwemu, hari mpwemu y'umwidegenzo. Hariho umuntu washize ku mutima, ubona ko atawuzogera kubera uwo muntu. Murekure abira ubushobozi bwa mpwemu. Akira inkomezi, akira amahoro, akira umunezero, akira umwidegenzo. Wahora wumva hari kitagenda,
agenda aka kanya akira kwisanzura. Ni mwema gwa kwisanzura, igikorwa cya Kristo kikubohora. Komera uwo mwami wacu amashyi menshi. Yesu ashimwe. Ileta yuko wanka ubuzima butarimo kwagukirwa. Yesu ashimwe. Ariko umvume ngukeneye umuntu, nta muntu ukeneye. Pawulo avuga ati ewe ndagowe, ariko ngo Imana ishinge ku bwa Yesu Kristo. Ni Yesu akubohora. Ukeneye umukozi w'Imana akomeye kugira ubohoke. Ukeneye umuco w'ibyanditswe. Mwemu iyo aje muri wewe urahayira. Mwemu iyo aje muri wewe wiga gukunda abantu bose, abirabura n'abizobe, wumva banezererewe ko baremwe mu ishusho y'Imana. Munyemerere twakire umuntu agomba guha ubugingo bwiwe Yesu. Shaka uri hano, ibi twariko turavuga bibwirwa bari muri Kristo Yesu. Ariko ushaka kuba wumva uboshwe, ukaba wumva ukeneye Yesu, kaze ngaha wakira umwami Yesu. Naho yoba umwe turamufasha. Naho yoba umwe turamufasha yiteguye kwakira umwami Yesu, atahe yakiriye ubuzima bwo muri bemye bwo muri Kristo Yesu. Agire gutya aduze ikiganza. Haleluya. Naho utobikorera hano, uze kubikorera mu cyumba cyawe. Twumvise ko ari umutima wawe uzana kuri Kristo. Ukimazi cya Kristo wakira gukizwa izina rya Yesu. Reka dukomere umwami wacu amashyi menshi.